Akagozi kadacika, akagozi kadacika, akagozi kadacika. Akagozi kadacika ni igiteramo c'abarundi iyo bari hose kw'isi bagateramisha bene wabo iyo bari hose kw'isi. Akagozi kadacika ni igiteramo c'akaranga k'Uburundi kigategurwa n'abarundi bari mu mihingo yose y'isi. Akagozi kadacika ni igiteramo c'amayagwa, imvyino, intambo, ivyivugo, ivyese, imigani, ibitito, utujajuro, ibisokozo, ibikino vyuzuza ubwenge n'ibindi vyinshi. Mugishikirizwa na Hadimanzi ivugira ku 105.1 FM ku bari mu Rwanda no mu bihugu bihana imbibe hamwe no ku mihora yayo nka wezi 3 akaburungu radimanzi.com, TuneIn, YouTube, Facebook hamwe na application yayo ifashwa mu mugongo n'amashirahamwe ndangamuco w'ikirundi atandukanye ari kw'isi hose. Muri kino gice mugiye kumva ivyashikiye NTABWENGE kubera KAMIZI n'ingene umuryango wamufashe mu mugongo. Kagozi katacika kuri radio Imanzi, kagozi katacika kuri radio Imanzi. Ijana na gatanu ibice kimwe FM, ijana na gatanu igice kimwe FM kuri radio Imanzi. Ibintu bigenda neza, ngira NTABWENGE murumvikana gose. Nagize ingorane muri iyi minsi nico gituma tadoruse kubonana. Ingorane ziba atari iz'amahera nanje ndayakorera nkayakoramo. Oya se amafaranga kandi naho yari kubayo sinari kuza kugora wewe kuko nawe uraronka kwiye uracikenura muri vyinshi. Iyo si ingorane nomenya. Womenya iki? Oya ugira noza kugora. Oya igizira kaziririzwa ntuzokoze urutoke ibintu vya NTABWENGE uramuzi uraruboshwa. Sinobitweruka ndazi ico wampanuye. Ndizigiye ko impanuro nagutekeye bazifashe nka nkama ukoresha gusa yaguhemvye. Nkoresha yampemba gusa ugira hari ahandi nkura amahera ikada arampemba nkikenura sinokwanjandwa ku buzima. Uraziye wankuye nari ngeze kure kubi impanuro wampaye ndazikurikiza zose. Bizoba ari vyiza nico nahinje kuraba gira mbandanye ku kazi urabona iragamburuye. Oya sha ntugende ntakuzimanye. Fata n'agacupa na kamwe. Muri iki gitondo nyinzoga. Geza ngaho. Nkuwe wo guhinzoga winywa. None wewe unywa amasaha canke unywa kukunyotewe ukaronka icuno. Ubu rero baza ko nyotewe. Niyo bari inyota yo bari indwara. Sinyotewe kandi nuwonyoterwa ntiyo nyinzoga ubu yonywa amazi canke icayi. Oya shaka rusho ntunyangire ko ndakuzimana. Kumwe wanyankira ko ndakugwa mu nda. Ntabarusome na dukeyi niho ikiri ku mutima cyo kururuka. Erega ndakubona ngacika ivudo. Uti sinumvise neza. Ntabara ntunyankire no kwiyanka. Unyihanganire nkugore uzobukoze. Ntebe nemere kwica ngo niho nzoba nkoze neza. Eka navyo nkwemere sinkubesha. Uzonzimana hanyuma nje mu gihe cyo kunywa. Nayo ubu ntazononywa kuko zoca zimborera zikambuza ivyo nkora. Ntubabare no hanyuma hariho uzonzimana. Ndagiye rero tuzoba ntabyo hanyuma nyankiyubu. Ngira wibaza ngo ntitwari gusangira no kwiyongera tukiyongera. Uti twari gusangira intondo tondo. Nyene hari ico twari kuba. Urakoze kunyankira ivyanje nta kundi novuga. Niwumva hageze ko woshobora gufata kamwe uraza guca ngaha. None ko ubu ntogufata ku nguvu. Ntaco ndaza kuhaca ku mugoroba ntushavure. Mbona n'abantu batanguye kuza. Tanguye neza hatanguye muri umuna wawe Matama. Ubishoboye uze kuza hajya ku mugoroba NTABWENGE yamaze kugenda. Ariko urambabaje karusho unyankiye agacupa ko muri kano gatondo yemwe. Nkubagiye angaye agiye amenye ko mpora nsoma mu gatwenzi. Yo ntabara ntabibwire NTABWENGE gusa yo bakoze. Mbega kandi
kujya avuye hasi karusha umwe yahora aza kuturamutsa muhira. niwe nyene ariko wambaye neza. Iyo kanzu ko ntari bwayibone wayikuye iri n'agaciro sinokubesha. Nayaguze mu isoko ejo bundi ishoye imyumbati. Ubona inganya ubwiza niyi wambaye? Wagomba wambare nk'izo nambara. Erega jewe nkorera amafaranga sico kimwe nawe wirenze ivu. Jewe sinambara izo muri bahereze. Ndasonesha canke nkamanura mu mangazini. Nari navyibagiye. Jewe noja kwandura hasi. Sinoba nanduye umukoshi. Ico nico nakize. Ubukumi ni kuburira ukibushobora. Umaze gusaza bicika vyansize. Mbere nyene uzindukanywe n'iki ngaha aho kuzindukira kwisuka. Narinje kuraba kukiriho. Twari twagize ubwoba. Bari bantumye kuza kubaza ingorane ufise. Kabaye kenshi canke warungutse urugo ntiwatubarira. Barumva ngo karimi mugashire hasi. Ngo sintaha. Ivyo biransha bikanyokora. Nimba ntataha hariho igituma c'akazi. Uti naco yungutse atari akazi gusa. Urugo narwo ubarire mamuti abona hakubana benshi ntazuru uzokwama kare. Ugende rero ubahumurize ntutebe mu nzira. Ego ngira nje kubahumuriza. None ngenda gutya nta nakaganuke ga mwana wamo. Erega ukize akiza biwe. Pfumunyarurira gahuzu untekerere nakerera. Ariko umata ubu ndagera kuronka izo narura. Erega amaze iminsi mike nkora. Ariko ntaco akira utudufaranga uze kugura agacupa utundi twifashishe. Urakoze cane mwana wa mama. Umuntu yogira uwiwe yakize. Nejo bundi ukagira icuronka uratwibuka urabona ko atawundi tweza kw'amaso. Ndabizi kandi nzobigira. Urakoze ngira nsubire muhira. Hirya yejo naho uzoma agahuzu gashasha nanje nambara impuzu manuwe mu mangazini. Nta ngorane nzoraba igishoboka. Singuherekeza sinosiga imangazini yonyene. Uramutse bose. Ngo sintaha bagomba nsibe kuja gukubita umuguru ngo ntashe kwicwa n'imyotsi kwa Kineza haka amatara. Emwe nzotaha batakivuza umuzika. Ingene nyene biryoshe gutambika izungu ushoza agacupa gapfutse. Ubukumi no kuburira ukibishobora ataraho bugufa kubusa. Ariko Imana irampaye ndasubiye kukubona. Ingene nahora ndakwifuza uranyizaniye. Mahoro shashumba. Urakomeye gashumba. Ndakomeye. Wewe simbaza. Ndabona kuri nabi. Kw'ishure bigenda neza. Bigenda neza. Naho umuntu yoyoga kimwe urashaka gisubiramo akakimenya. Sinkakumwe ko muri ca kibazo nyamucekera 16 kikunanira ukawutahiyaho yitagize Imana. Gukira kuratebuka. Usigaye usa n'umuzungu kazi umwe kera bita madamizera. Reka kuntwengasha uri umugenzi. Iyo ntatogwa n'umuvyeyi wawe naringiye akagirire. Eka noneho ubu gute? Ubu n'imitende nirirwa ngaha mu mangazini kwaso. Bigenze neza akanshimira ku mugoroba nkaronka irya gacupa. Uti bigenze neza akaguha iryo kunywesha agacupa? Ndarinyoye ngaca ntaha bugaca ndi ngaha. Nawe wumva aho uvuga ngo ndatunze. Birangora cane ariko ntaco ndiko ndamenyera. None wewe ni kumwe kwa kera n'ubu ntukoza kabeteye ku muntu. Asha. Muba kabeteye ntiduhuze. Mfume ngo afanta yoyo. Ngira murumvikana. Unywiye. Fiyuzanye ipfe gusosa gusa. Ewe shaka mizi. Uti ntutunze? Uratunze nyene. Udatunze yoronka nk'ivyo wasize ku nzara zo ku ntoki.
yokuraho ibyo watukurishije umunwa ngo use nk'uw'abazungu. asangwa ari ibyo bimenyetso by'utunze si ku ntoki no ku munwa nasize gusa no ku maguru inzara zirasize. Hasigaye ko ingohe nazo uzoca ucika amadamazera yuzuye hanyuma ngo ntutunze ntuzosubire kuyimanuza wica umwana. Giza ngaho sinzopfa mbaye madamizera mbuze byinshi. Yaba ari ibyo nshobora nobigerageje n'ugwagusarura twara. Kandi umuntu ataririye ubuto bwiwe ntugire ngo hari ico apfa yimariye kuri iyi si y'amarira. Ntubona nka wewe ubonye utamenye vuba gutamba ibigizweho bizokugora mu buzima. Reka ntabizongora nayo biga ibyo nkamenya ibindi mu ishuri nta mubabaro nogira ibyo ntibita umwanya. Ngira mbere ndagusezera tuzosubira ngarutse mu biruhuko. Ugenda utandamukica. Ndakuramutse bisumba ibi aho gukore neza mwe na dawe ntunguke nzohora nza kugusaba agafaranga nanje ninatoza nkaronka akazi. Ubivuga ubizi je ndazi ko uzonyibuka kandi uzoba rukunyuhirira mwarampaye ushima mbere hinge ndaguha akaganuke nzogushimira neza hanyuma uje utihuta nk'uko. Shaka mizi urabudakura mu ya Mutama arakara ku note. Oya ndabizi notora kutwi wanje niziganirije sinobitweruka. Aho byo wari amatavya y'amavuta reka ngende urakoze ntabwo asanga ikizira ntuhirahire ngo ucire hasi ko namya tuzosubira nje mu buruhuko. Urakoze nawe hanyuma uzoze witeguye nkwigishe gutamba ikizungu abandi ntibazogutwenge. Namenye ku ishuri ntabazontwenga ndagiye mbona hari n'umuguza gutumbereye muri kudandaza. Ujeje agenda nabi gira nta n'amahera agira. Abafise amahera bagendana ibipapuro mu minwe ntibagendana isakoshi itengatiye inoti. Urugendo rwiza tuzosubira. Mwifuza ikigaye nifuza byinshi narukaratasi rw'ibyo mudandaza mufise nigo nagomba kurabirako. urondera urukaratasi nta maso ufise birabisha amaso hanyuma umbarira ico ugomba atari aho naho ubise abandi bagure gomba inkaratasi canke ugomba icugura. Amaso ndayafise ngomba urukaratasi ruriko ibyo mudandaza. Ntabwo mfise rero urugomba agenda urubaze nta bwenge nye n'ibintu uravyumvise bisa nidandarize. Hari ikindi ugomba? Ndakubisindagiye numva ataho guta mu ndasi nzogaruka hanyuma nyene ibintu ari hari. Uzogaruka ahubwo uzanye amafaranga yo kugura utazanywe no gusoma urusaku. Ngo impapuro nazimwe imyenda zifise urya ntasa nabo nta bwenge yambariye nzozereka. Noneho nawe nyene mbona je abe yaraye neza ntambaza ivy'amafaranga no hasiga gatwe. Mbona ibintu hasigaye bike cyane amafaranga tuje kurangura ibindi kandi utebutse abantu ntibabura ico bagomba bamaze kuhamenyera. Banzu ndamutseho. Indamutse isumba kuzana amafaranga. Ego data ndakuramukije gira amafaranga tebutse ahubwo turamukanye ibintu bigiye inzira nziza. Uko niko ndamutse warambyaye ukamakazi. Wagomba gukore ku rutugu banzu ukore mu isanduku mpa amafaranga wadandaje nayo ivyo kukuvyara biraza mu nyuma. None ntuzi kumvyara? Ndakuvyara sinde muvyara ngo tuvyaruzanya kwifaranga tebutse ahubwo duharure mbona yo wungutse. Bamwe ntibaranyishura. Rugamba mpamatse utiki ntibarakwishura bande garugira vyose habo ni bande ngasaba ko babafata batarayatorokana ni bande gawakizezewe irukanga kubarondera ntibayatorokana. Tekana ntaho baje ndabazi bose. Urabazi bose ni benshi rero ninde yakubariye kuzoha umuntu ikintu ataguhaye imbere amafaranga. Irukangu yazana nshiriye amate ku kibabe. Emwe ndagoba barantaye umugozi mwizosi ngiyahura cyane. Uracari nga irukanga bayaguhe ataraho ndihe umugozi ndiyahura sinkubesha. Asanga wiyahuzwa nayo wiyahuye ukiriko
utazi ko atayo ndonka. Umuntu amwe nayikenuje ayandi nkayatangisha ibamfu yibaza ko ndayakura hehe. Henge ngende nicisha ibizehe hanyuma ngaruke mvuge ko ndayabuze ko atanyica. Ubarondera ubaronka bakwishurira ahandi ho turagerekerana nka menje. Ntugire ngo ndaheba amafaranga yanje. Ndagiye sigara uraraba ibisigaye. Uvuga uyazanya ahubwo atari aho turajana mu kuzimu. Ntugire ngo ndagusiga hejuru. Batayaronkera ndamugira naho ndamupfungisha sindonka amafaranga yanje. Umugani wa mwana wanje keza mbe yemwe nigira gute? Namakiga mugabo ko mbona wicurikiriye. Ntayo mwana wa mama nacitse amaboko nayobye. Barera mwana wa mama nacumishura inshutura umuryango. Eka ntayo nayobye. Si ivyo kuvuga ndagotse. Ndambaye ibara mu bantu ntari bwiyahure. Nibiki gushika ushaka kwiyahura? Birakomeye. Reka si ivyo kuvuga. Sinzi yo nkuru umugozi wo kwiyahura. Ewe kwikwegera ubutindi. Nabara umfasha ndacitse amaboko. Ndavunye umuheto ishengero rikinje. Sinzi yo ndagikwigo. Nibiki wabuze umwana mbarira ngo ufashe niba bishoboka. Ngira yayanyegeje mfasha kurondera. Yo ndavunitse umugongo biranse. Bakweze nibiki kudatobora? Oya banyonoye. Ndacitse amaboko. Raba bya binyobwa byahora ngaha baranyoye. None nta nigipi ndose. Bya bidandazwa byajuzuye imangazini. Aho wabibonye ntabonye niritoboye. Mfasha sinzi yo nahirira. Cyoba nivyo nagirana umuntu wabuze. Ico kubura n'amahera ukiruhuzoro nkayandi kirumara no kuramba. Utivyo nivyo gasha. Na wacitse umwansi. Utivyo wanivyo nacitse amaboko. Genda mbiraho nawe usa n'abansahuye. Tururumba renda gufashe kuja mu vyambu. Ni bande bakwivye? Urabazi? Oya sindabazi, ubazi yagiye kubarondera n'icya kimaramare cy'umukobwa nahabwa na karusho nyakuruhira ubusa. Umwe nasanga ngaha mbere. Ujya ni wabazi. Umwe afise inzara zisa n'agahama. Ujya. Umumenga hari ibintu yasize ku munwa. Ujya. Umwe yambara impuzu zimufata agahako kugenda uko zamuremye. Ujya. Mwana wa mama urambariye. Ujya ni waza banyoye ntibishure. Abatwaye ibidandazwa ku mukopo ntibishure. Ujya nyene. Mwana wa mama ntiwimosha ubu uzoba urimosha. Ariko n'Imana mpa gusubira kuyabona. Kukiganuko hari byo wuzi ingene byagenze. Eka ntavyo nzi. Ariko akajisho kanyereka. Nawe urakunda bushinga ibintu nk'ibi. Nivyo gasha wari umuzi mbarira. Oya suko umumenye ukundi ndabira kukugena ameze nkibaza ko ariko yigenza. Gute gasha ko utambariye kare ntararugwamo. Ntiwamanuje ariko ga ntabwe. Umuntu ataramara kangahe ngaho ugasanga yamaze kwihindura ukundi ngase n'abazungu. Naho amafaranga ntayacuracururiza uwundi. Wari kwibaza kayasuma he ataraha yasahura. Nivyo gasha. Nivyo. Wowe urabaza icyo ubona cigaragaza. Ehera ababijya yambara bigugwa ibitagenda nawe uzayo umuhemba. Kandisha ariko umutima umbarira ngira ntawe yikorera ngamuvune. Namuhemba yasanzwe. None wo kwibaza kayakura he atari haji wawe. Keretse nimba ari wowe wayamugabiye. Jewe ndamugabira. Jewe. None wumva yo yakura he handi atarahi wawe. Ngira nabandi bayamuhaye. Si jewe n'Imana ntikabyumve. Nta bandi bayamuhaye ntaco jujuta. Abo bandi katari bwabaronka kiri wabo kwisuka. Nyene niba arabandi bazanwe n'utwawe
ntusubire guta ubwoko niwe wabigize. naco nsogota inkota kurushasha. Jewe ntidupfuye ko ashaza akabegwa, dupfuye ko yakoresheje uburyo butari bwiwe, uburyo bw'ubwibano. Arakabura ataberewe. Kandi aho ubona ntugire nujya wenyine akora ibintu nk'ivyo. Ahemukira uwamugiriye neza. Ni benshi banyonyejwe nabo bizigiye, nuko bitaja hejuru nk'uko kwawe. Uti hari abandi yari yaraciye amaboko ntimwambarira. Oya simvuga ujya mukozi wawe, mvuga basa nawe, bigenza nkawe kandi ni benshi. Hariho rero abandi bacize amaboko nkanje. Ni benshi nuko badaca baganya nkawe, ngo barota umugozi wo kwiyahura. None ugira Imana ngo yaraje, ngira arayarose. Hinge data nikurire meza, muvugane ivyanyu bibaraba. Hagira Imana bayazanye ataraho rucibwa n'abagabo. Ni vyanyu. Kutamaye n'agacupa reka ngende, ntahave yibaza ngo ndiko ndakosha nabi. Ivyo agacupa nawe wivuga naho ngeze. Nanje ivyo agacupa nariko ndajajura. Wahora udakora mu mufuko na kayotaro nk'icitwazo. Ubu naho uvuga ko bagusahuye. Tuzosubira. Wababonye bose bayaguhaye umutima usubire mu nda. Nkumuriza n'ingoga ataraho urambura umbona. Hari uwo uribona wa muhungu wawe akarushikira nkabona kuvyagira umutima uri mu nda. Urindira iki kutavuga? Ntacubura uburagamo kubera ubwo busabusa bw'udufaranga budaheze ikirezareza ku mutima. Waburonse none ubwo busabusa? Wowe mbona n'inda n'indesho bote babakayanyima. Angahe? Bamwe bamaye umuhango wa vuba usa nayabona. Na mihango ngaho ngomba yabona gusa. Asanga ugomba bibona ndingahitamo. Utiki? Uvuze ngo iki? Mvuze n'intega biri nkubariri bikuryohera. Aho bona warugeze mu bigero iyo ataye bigorana ngo amahera kubuze gukanura. Yaba nka kera ishenye gicumuhoro gakokora. Iminsi ikiri imyeru abagabo bakira abagabo. Warugeze kwatirwa amaraso gishushe ukaguma uri umusore. Urakomeye canke wasaze? Twebwe twize amashure batubariye ko ayo maraso gishushe ibura y'abaguri bitagenda. Ariko ngahi wacu upfa gusonzera usonza amabere akakwemerera ukabuhejeje gusezera imikanyari mu ruhanga. Ubusaza aho wabubonye. Utihiga ntu. Uti ubusaza umuntu abusezera gute? Uti buraya babitangira amahera atagenda. Aho iwacu naho wavuze ngo babigenza gute? Aho iwacu umushinga nahe nka wewe atumbera umuntu angana nanje agasiba kumubona mwungana n'ikibondo yavyaye akamubona nk'ikibondo yo muvyarago. Hanyuma amata avyaye amavuta akamuvugutira kagati ko kudasaza vuba. Nka wewe ngaho niwe wiyishe naburya nzi kutazorekura amahera ngo ugure uwo muti w'iburaya. Wataye umutwe cyane. Ndakomeye neza. Jewe ko wari waramfashije nohumiriza nkaguhumuriza umutima. Ntiwogirira nk'igitwa noba ntagira umutima. Naburya nakubonye kw'Imana. Wa mukobwa aramfatishije bagabo. Ngo sindamubone nk'uwo navyaye. Ndamubonemo ikibondo no muvyarako. Ubwo si uburyo bwo kunyibagiza amafaranga yanje. Honda cayaronka ko yadukanye ivyo yize bituma umuntu adasaza. Ntiwijijanye imitima. Timba uzobishima mu nyuma ubonye keza kurikiwe. Urazi ko atagahombo kangana gutanwa ibibondo mu nda ngo nuko watinye gutumbera utaraca. Wogeza ngaye majambo atakinda agamije atari kuyobagiza igihamba. Jewe naco mugoje. Fa kurikura mu kanwa. Amahoro aca sasagara mu mitima yacu. Umutima wawe utekane. Uje bishika mu nda. Nanje nzi nagushimisha. Aho vyakabereye ni kera. Amahoro no bandayagize mu mahera yanje. Ntacu besha ngo umuti w'ubusaza. Murawugira hanyuma abantu bose basaza muri ngaho. Ntacu humba. Aho wicisha ibizehe jewe ndeka saze ndageze.
nkeneye amafaranga yanje gusa niho intimba afise ku mutima yohera nawe ugomvye ufatanwe n'ubuha. Amahera ntaheze intimba ku mutima arayitera ahubwo. Nico gituma nariko nkurangira uburyo bwo kuyihera. Amahera ndayaguha ubura ico nashobora kuronka. None ubanza kunyaguza kubera iki? Yamparure n'ingoga. Harabari bampaye umuhango. Hakumpanga ngira nsubire kubaraba. Ukabona ntevye bizoba byangoye urimenya mu vyawe. Ukabona nciye umuti wa mperayo naho urashikira ibisigaye warakoze. He? Ugenda utampaye? Wanse. Jewe nanga amahera ari yamejeje mu gahinga. Nagira ngo mbesheye ko ntagomba kuguha ikibondo. N'ubu upfa kubivuga urabe ko ntakikuvyarira ukavyagira babyaje birenze na KAMIZI. Ikibondo singaye nk'ico coge imbere y'ikibondo mpa amahera yanje. Ivyo bindi nta birimwo sinogira kubura amahera no kugoka. Genda ndonderera ivyanje kandi urondera uronka bizoba bikwiye. Uyu mugabo yarabuze ihero ry'imiti. Ntagondwa ifaranga riri inyuma. None kwa mbere rubamba ziroha. Akanka icahora gikonya b'imitima ihababukwa. Jewe ndabigenza gute ko ajya amafaranga nayaronka. Igisigaye no guhunga ataraho yohava nteri ryagenewe umusuma. Mushingana ngire nshingamano nje kukuronderera ivyawe. Ndagarutse mu kanya isase. Ukabona ntevye urugara. Nugara. Nugarira iki ko atagisigayemo. Tebuka ahubwo dusubire kuzuza. Ndakuramukije Mushingana. Uyu munsi niwe uri ngaho. Ryashasha ryo mukobwa ryagiye. Nijoro ntaraje ambarira yamuhe. Ndahunga none ndagarutse. Wewe urabizi ngomba ivyangombwa uriho ikora rya leta. Mupfaso. Hanza mushike. Muruhurira umutima. Nahasanze ikizeze kitazi ivyo mujejwe. Ubizi hega muda. Nahasanze isheshe gusa. Nako nubivuga. Ariko namwe banza mumira amate. Ayo inkaratasi ntazo nibangikanije uno musi. Ariko burakira kano kabahasha uronka ingoga zo kubura ja handi. Ibisizo byanzanye nje kwishuza ikora rya leta. Izo nzoga zawe subitse inyuma. Iri bahasha ryongereza uriho ikori. Mupfaso. Nturazwe ishinga nibija muri leta. Leta ntihomba. Izo biraronka no hanyuma. Kandi nawe uribuka ko leta yoronka utiyibagiwe. Erega impenirisha hiziritswe. Baragwaye ntiwiyanjanjweko. Aha, sinzi ko wumva ico nguhanura. Ivyo uvuga bica inyuma y'amatwi yanje. Imbere ya byose ivya leta kuko niho hazova iterambere ku banyagihugu bose. Ivyo nivyo mubarigwa. Ukabona wigize umwana. Ntuzogire ngo ntibari baragutamitse. Ico sico kindagishinga. Ego data. Kuva naruka sindabona umutoza akora hoba atiyibagiwe. Aburya abadandaza twiyibagira turi benshi tugatungwa no gutanga amabahasha. Naco ngusabye kiruti ko rya leta ngomba gutanga uno munsi. Ayo mabasha siyo yanzanye. Ivyari magera vyarageruye. Amase ya kera nagihe mu rutaro. Ni kubizi. Niko ndabizi ko umutoza akora iso gusahura abantu. Vyarigeze kuba ariko hageze ko twisubirako. Namwe by'abadandaza mukisubirako. Herega abadandaza si twebwe. Nimwe mwabitumenyereje. Ubu rero bagira ivyo twabamenyereje usubize mu ndaha iryo bahasha. Uryongereze nkuko nabikubariye. Ukwizi ikora rya leta niho nzoshobora guhembwa nkajya ikitamagama. Erega na giturire na gifukamunwa ngomba kuko noba nkugiriye nabi. Hirya yejo hazoza uwundi atari jewe umuhirindi bahasha. Ariko leta nizoba ikira kwibagira kwikora ryayo. Kandi nivyo mupfaso. None uzote uruhukire hehe? Uzote bukwiza abatoza kuri bose muri iki gihugu. Ahubwo hirya yejo uzoza ubona bagurishije abe byose kubera ibiturire utanga aho kuri ikuru jejwe. Uti bagurisha twanje? Neza cyane. Izuba riva.
ahubwo ngo uhanure ejo mu gitondo inkoko aba ariyo ngoma uzindukire ku biro vy'amakori niho nzoba ndi tuguharurira utangayo uheranye niho uzoba ukoze nk'uwikorera niho uzoba werekanye ko ukunda igihugu nta kundi kunyankiye n'agashishiro nzoraba ko ndayaronka data wanje leta ironka ivyayo. iryo si ishishiro ni igitutsi ku muntu leta yizigiye ikamushinga kurondera uburyo bwo guteza imbere igihugu. Ese bose bomera nkawe? N'Imana nikavyumve ko nakiriye ishishiro ryo gushishima leta kandi ari abantu bose beza amaso. Jenda guhanuye gira ningo gutanga amakori ahandi huzokwibuka kuyora bamaze gusesa. Ahanje uzugarutse? Ndagarutse nyene. None ga data buje. Uyu niwe wabonye nduta ko wamuhaye intebe akicara ukamuzimana. Aho naberenga ko je utaransorora icupa ry'ivyeri. Ndakubonye ntumbonye. Inyamanzira ry'ubumerika nkicese. Wumvise ngo ncangumayo hanyuma oya noneho kira ndagarutse. Kandi nayo amahera yawe ntayabuze. Uca utekereza ungenze ko buke kandi ndigiriye sigarana n'abandi ucubutore. Uyu yahuye n'umuyaga w'impeshi canke yarabisanganye. Ndagusavye se mufasoni ufunga amatwi n'amaso ndagwaje. Ivyo yakoze biko biramuzeha nico gituma ari karata amajambo ntazi ivyavuga ari karadedemba. Uyo mwapfuye iki? Ko mbere namusanze ngaha akandaba nk'icimbye hazi ngo ngire ndavuze akanshoza y'inozo. Mureke yapfiriye hejo. Aho gamushinga nawe urondera gutanga amashishiro si kuba wabuza yo utanga kwa leta. Jewe ndavyibaza kandi aho wosanga yo wotanze yayokeye mu muvuko w'umenga yariwe n'isazi. Ubivuga ubizega mufaso. Aho bwanwa bwapfutse umunwa singira nshira nayo mira kubera uyubona. Naco mvuze mugaba akajisho karanyeretse. Ndagiye ariko sinzi ko ejo uzoba ucuguruye niwagumiza aho mbonye. Reka ngende urerega. Ndacererwaga muhanyi icyaterera n'icyavomye. Aho bwanwa ntibwamaze gupfuka umuntu. Naho umiwe kera aho abandi batorana inzira y'isomero nanje nkatorana ija mu isoko. Ayo nigana dukeyi simba nambambira batari bo banyimba bampisha ivu. Umunsi musha umuryango w'isomero niwo munsi musha isoko ry'ubuzima buzira amazinda n'umwivira uvanze umubabaro. Erega naho wari kwiga kaminuza nk'uko kwacu hari naho atari wewe wari kwiyicarira ngaha. Ugira ujya mukobwa nabonye akurusha ubwenge asa n'utagira nubwo kurahura. Kandi yagarukiye mu wa gatandatu. Ngo arazi ivyo kugwiza naho jewe yanyonyeje. Kandi vyose ndabihakana. Wowe n'ibintu vyari muri iyi mangazini ukabona ingene vyaheze nk'ifu y'imijira. Abo yagwirije bo bariho. Ntuntwenge. Iryo shure yaragize ararimenya. Ico navuze cyo no kumenya kugabura nagabura gabuzi bamfu. Iyo bitaba gutyo nari kubura yiko rya leta. Yagaburiye igihugu. Geza ngaho ntihagire ukumva uvuga ibyo. Ubihenze umunsi uhakaza utariwe. Ivyo kugwiza yize sivyo uvuga. Yize kabiri kugwiza na gatanu bingana 10. Yize kugwiza umwembe. Ivyo vyovyo nibiki? Je bambariye ko yiza azi kugwiza kugabura guteranya no gukuramo. Ivyo nivyo. N'umwana gitangura ishuri aravyiga. Nari nanezerewe ngo azogwiza yirinde kugabura ngo azoteranya yirinde gukuramwo. None heraba ndafashe imbwa amaboko. Sinzi ico nkora iyo mbura rwanje nkaronka ya leta ho bagasiba kugurisha utwanje. Ivyo ntibizosiba utaronse ikora rya leta. Mushingana wosigaruraganya naco mbonye no gufasha atari kugusaba ko worondera uronka ikora rya leta. Nituzosubira vuba uribuka ivyo nguhanuye. Si wewe waguye mu rudobi. Ego nituzosubira ariko nsize mu magume. Kagozi katacika kuri radiyo Imanzi. Kagozi katacika kuri radiyo Imanzi. Ijana na gatanu ibice kimwe FM. Ijana na gatanu igice kimwe FM. Kuri radiyo Imanzi. Mbe muzamuruhutse umwanya mugeje bundi
ariko aho hantu muri ni heza urasokanye neza urabyibusha imana impane shika ndabe ko hari utwiriwe. ahubwo mbonye nasubiye inyuma kubera angripe yateye ku ishuri nayo ahandi nasumba uko mbona. asange mwahora mwamize indya ku muntu aho uraje uhasonzere kukwambura inzara iri muri uru rugo izura inzara be mushika wazoza ryari. n'ubuhozi ubona dutuyeko amaguru turuhukira rimwe inzara nayo tuzoyirindira aho muyirindiye. naho ndabakumbiye bimwe bitavugwa dawa barihe. nabonye azinduka akajoro ngira yagiye kwa ya mangazini yo yashinga bakiritera bakarisama ntaragaruka gushika ubu. nizere ko bigenda neza yumvise impanuro twamuhaye. biramusha bikamwokora wumva gutyo ga mwana aha twirirwa dutubitse uwavubi ugira harabuze abatuburuye mu byaso eka bariho sinokubesha. ibyo ni isakuza abatwara mama bisanga amatwi ansumira harabo kahibye mu byaso. none ntavyo wamubajije ngo wumve. jewe narahoze kuko ndarukuye mu kanwa yogera nicura abakeba mbona agenda nkabona agaruka ntacyambarira ntacyo ndamubaza. gira umbarire ko mutavuganaga ma. naramuvugisha kera amahera ataraherera mu mahereni umutima ugikubita kumva ko ari muringanira wamuhamagaye none ubu umva nosubira kumuvugisha ibiki. ntumubwire uvuge ko umukozi yahindutsemo mukadata. Kamizi nzi w'ejo yamerekeje gushika mu ya 6. niko babihuhora sindamuhumuka ko kanatsinda simpumba urabaza ubaririkirizeyo bariko batimbikira mu byaso jewe yaragiye. ariko data yoba yaragize nk'abandi bantu batiyubashe batizo bubatse ishengero rikoranye bakaja kubundabunda barondera abagore ba kabiri. jewe sinavyumva na gatoya. Kamizi yo wumva ntakwiranye na data n'imiburiburi yotumbera jewe navyo nemera ko data yataye umutima w'amafaranga ngo atoranya umuyabaga utagira umutima nivyo bamubeshera. nanje ko ari ivyo ca ngenda guhinyuza ku mangazini ndahazi. kora ku munwa umira amata tube turafata ku mutima natwe tube turarondera. ubwira ndashonje cane aya naje funguye kandi bari badutekereye induro y'imikate. ahubwo ndakumbuye dawe rwose ngira ndamusange ku mangazini sinobisho mba ndabafasha bene wa mukozi wiwe. ntabara kibonde ntiwirigura jaye kurya wamusize ntiyahindutse. kubera iki ntojayo gamama. yohava yibaza ngo ni fanta ugiye kumusaba mugahava mwanganira ubusa guma ngaho aratebaze inkumbu zihere. ifanta niyo yatuma twankana nawe waramuhebuye da. emwe gumaho uruhuke nawe nyene ntati bakora iriko rihengeka isaya. ntaco nicara nkora ngaha yambe ndagorora imitsi ndamutse n'abana. nugende najongera nje kuba ndagorobeza ariko nute butahe kareso n'abavaza atagusanga ngaha. mbe basha ndagikwigwa hehe aho nagejeje kuryoherwa ngira ndahageze kubabara. ubwa mbere hoho amafaranga nishuzwa simbona aho ndayakura kandi uko ndamuzi nta bwenge arambohesha naburya mejeje kumuta kwa karimi none gamana nzima nk'umutwe ninda yama naburya ari menshi cane aharugwa muri miliyoni akanje karaheze. ngowe ngorewe ko maze amezi 2 ncurwa ntegerezwa kuba narasamye. Kamizi abo mwaryamanye utabazi kubera inzoga bangana iki? abaguhitanye ku mukingo nk'impuzu y'umucuzi ngo bagiye kukwigisha gutamba urabibuka? ibyo bakwigishije ubu ntuvyumvira mu nda ubu hari ikibondo utazi uzogishira.
wa wundi atawumworo yanikiye ntibwuma na nta bwenge nari narondeye ko yota ubwenge agatubwoka akagoka ngo ndayimusendereko yararonse ubwenge ambera ifuro ry'igiti none ndayihande sindayikoroza yohava intwara agatwe byongeye sinombera iwacu nta bwenge yonsanga yakambohesha simbonaho nota umutwe nta kindi nsigaje atari ukwiye akagozi gasezera isi shumbusha mwana wa mama uracariho acariho by'ubu nyene twatanguye akaruhuko wowe nawe ni byiza kutari ku kazi umuvyeyi yarampaye akaruhuko nico gituma ubona duhuriye ngaha muri aya masaha ni byiza cane none ninde ari mu mangazini ubu niwe ahibereye iyo bwije arugara agataha yewe shumbusha nari ndagukumbuye sha naje nari nkumbuye ikiyago cawe ntiwibuka ko twari twavuganye ko niwaza kuruhuka tuzoyaga akamwana wa mama ndizigiye ko muri aka karuhuko tuzoramukanya kenshi naburya duhuriye mu buruhuko twese umenga nanje nasubiye kuba umunyeshuri erega umunyeshuri ntiyari bwagire kuburengera ngabo banyina mbona waba urengeye kuntu uremvye umengo baragusiga nawe se akayobe waronse oya sako kuvuga ubona nsa neza canke no kumpema guhema kubera iki mbere ndaguye ndagarutse utamiye ntatamure aba yaratamitswe nawe ukorera amafaranga ureka kubyibuzwa n'iki basha nawe warabongeye umuntu yagutoza urutoki reka kuntwenga abona mbyibushe rwose aho usanze naratubanutse mu minsi iheze naje narumva ko niremereye ugira umuvyeyi nzomurira nabi ngo ntampemba neza reka nzomubura ico ndamuha ndamuvuge neza n'umuvyeyi sinomubeshera ntaturubika ntashavuzwa n'ubusa kandi ntabagora imana yamuremye umenga siyo yaremye abandi bagabo shashumba ndagushimiye umuvyeyi n'umugabo abushitse reka ndakureke mbandanye ndumva ko data yagushitse ku nyota urapfa kumukorera neza gusa nta kindi muzopfa naye ahandi kuba intore n'intore upfa kudashaka ku ifaranga ataraho uwo muyoberwa ntugire wosubira kumuvuga uko yanje kumuraba nawe nzoza kukuraba ejo canke hirya y'ejo jembo nawo buramperekeza tukaba turayaga aho kuja kumusamaza ari mu bikorwa vyinshi erega shumbusho ndakubona umutima ukanyiyaga ugati igitereko nkabura amahoro ndaryama nkakurota navyuka nkakurota n'abandi ko ndagenda nkumva umenga turi kumwe utabesha emwe nkwamburizo wambaye ejo bundi ho narose turi kwa musitanteri badukomera amashi ko nkubonye reka ikiri ku mutima cururuke ngo shubura amperekeza wowe ntiwumva ko umutima ukwiyaka jewe nta mutima unyiyaka kurusha uko wahora nibyo ndagukunda kandi ni kuva kera nkikwereka ibiharuro mu ishuri urumva ko hamwe umutima woza urasimba nkaba ndi mu gupfa ntugafe n'imana ntikabyumve subiza iyo bivanye noneho urabona duhuriye mu gahinga sinoca ndakoma inyuma tutabiteguye reka mbanze shikiyo nari nanzikiye wowe tuzobonana hanyuma ntaco dutuma duca ku mahembe oya shantonyankire ngo tube turajana ndakuyagira n'utundi dukuru twinshi turyoshe ndabigusabye nshimitse nanje naco wonsaba ngo ndakikwime ndabizi ariko nawe ntiwamitana ku mukingo nk'impuzu y'umucuzi si jewe shashumbusho naguheruka kera reka tube turakumburukanya umuvyeyi murahurira muhira ntagusigiye aho ubona iyo umperekeza nakuyagira neza isumba ivyo uriko uranyagira reka noneho sinota inzira ngo sibe iyo naringiye umunsi wawe uriho urabandanya kurota neza gusa tuzosubira ubu dukuranye k'amaso ku mutima turi kumwe genda nawe ntuhave uvuvura ijoro ariko yemwe birangoye nkubi yankundira nkamuhendahenda akihenda naca ndamuremeka kwirinda ntwaye ntazi nyeneyo ibyo ari byo byose nta bwenge ntiyokwansa umwuzukuru ngo muguze amafaranga mperanye none heraba na wenyene yarose ico ndondera none kumengo bose barazi ico ndondera nzoheza ndagikwigwe
iyi si ntiyovuma imira nkaruhuka. Ariko no munsi nzindutse neza. Aha narinje kukuramutsa. None hera baduhuriye mu nzira. Iminsi ni myinshi. Nahora ngira wagiye Buraya. Ugenda utansezeye. None n'amahoro urisohora. N'amahoro. Nanje naye ngukumbuye. Nitwasubiye kubonana nagiye mu kazi kenshi ndabura umwanya wo kuzakuramutsa. Ngo ndabe n'ingene wamenyereye akazi. Noneho Imana iratubonanishije. Ni isengo yongere yubawe. Ariko mbona umenga bigenda neza. Akajisho kanyereka ntaco wagaye. Arakomeye so bujare mugenzi wanje nta bwenge. Arakomeye ngo ganuka. Yari yakuntumye ko mugabo sinobikubwira tuticaye. Nakare narinje kukuraba. Shikana nkubwire ubutumwa. No gushikanya no gusiba nuko buriko burira. Kiretse ucurara. Nibwira turabiraba. Kandi nibaza kwiba batamaho ariho. None umunsi wari utashi wanyu canke bari bakuntumyeko. Nari ntashe muhira. Nico gituma jewe atabwoba bintera. Ngo buriko burira turi kumwe nawe. Erega ni wawe n'ahantu sinorara ndakura amano twahuye. Byo bari bara kumutemere. Nguje kumpa indaro. Nzogende ejo habona. Nyamba utagikora ahubwo shambarira ukuri. Ubwo wo ntiwoba warakorakoye bakakwirukana. Ko mbona usayangana. Ntiwoba warikenuye mu bitari gwawe. Acu nyiyumvira uko ntari. Nta na kimwe muri ibyo ukekeranya. Mbenye niko muri dashwashwanutse nkuko wahora. Vyari vyo vyose. Ari hagahaze naho ntaza kariko. Ntagahaze. Ngo tujane iwawe. Nimba kariho ndakakubarira. Je rero shaho no musi sinenje muhira. Andiko ndigabe jo dufise inama na buramatari mu gatondo ka kare. Niba ufise ijambo bagutumye. Rimbarire wisoze hakiri kare. Ushike utarahwibira. Niho wosiba gukura amano. Ijambo bandungikanye rirahambaye cyane. Nzoza kuri gushikiriza wagarutse. Uzogaruka ryari? Uko bishaka. Ariko ushaka rusho. Kusa nuri kurampeba. Waramvyaye ukampesha akazi. Singuheba nanka kwiheba nanje. None nk'ubu ntiwosiba kwiga tukagorobezanya tukarara dutera abiri. Erega jewe ndakubona umutima ukagomba kuncama. Siba shaho uzozinduke ejo. Kandi nonyankire kumwe wama. Kamizi, nawarangira urankunda. Noye ndabonye ko utankunda wikunda. Uri umugenzi wa manura ko nsiba akazi ngo nuko duhuye. Mbe nibankura kuko nasivye inama. Nzoheza nkura kandi kazi he? Uzoheza untunge wewe? Kandi ntunkunda urampenda. Ku munsi umwe naco bazogukoza kandi ntuzobura impamvu utanga. Oya, taha amahoro. Tuzobonana ngarutse kandi naho nyene sinemeye kuzokuraza. Tuzoyaga uko twahora utaha amahoro. Kandi ndakwitegereje. Mbona umengo vyibusha ubuvyimbe. Usa n'uwamize. Yo. Utiki. Wabonye iki? Wihenze urambeshera. Sibyo? Nta na rimwe. Yo. Ntabara mana yanje. Ndagotse. Wabibonye? Karusho sha. Mfasha sivyo. Sivyo? Nibiki bitari vyo. Nkabone igiti musaba ko nokuraza. Aho bukarangana ari musi y'urujo. Bose barabizi barabivuga. Aho ruzi ko hari ico wahishije. Abaguciye musi y'urugo nibo bagufashije kuvyandagaza. Uvuze ngo iki Gakaro? Numva nabo ngo ninjojo ntuzi nuzota ku mutwe. Ariko niba twari utamena ntajo bizogutwara. Kuko inyanka kubarirwa ibarirwa nuko amaso. Mfata. Ahandi he Karusha arihe? Bose barampevye. Kagozi katacika kuri radiyo Imanzi. Kagozi katacika kuri radiyo Imanzi. Ijana na gatanu ibice kimwe FM.
muza mwararuhutse naguheruka kera uza warashitse umugabo aha nahe ngiye ku isoko kwaka amafaranga y'ishuri dawe. niyo aba yagiye atayakwemerera akiri muhira urahakwa kuyabura nawe ujya Kamizi agiye yiseguye. Kamizi yagiye Kamizi uzi aho wamubonye nimva yarameze k'ivyatsi haheze iminsi ashengeye. Yo ntabari akarusho mbari ingene vyagenze. Kamizi yigiriye somwa yakazi ko kumudandariza mu mangazini arije ndamumurangiye haheze iminsi mike araduka yigira umunyakizungu yibagira ko ikizungu kizunguruka nabi aribagira iyo yavuye yadukana ingeso zitabereye umurondo w'indero. Yadukanye ingeso nyabaki gashaka arusha ko yasa n'uwitonda atekereje kandi afise umutima ukunda abandi. Ni nyinshi ntaho zivuga sovugwa n'abagenyi uburo wega ntuze akitoza kunywa gushika icupa rikugwa ku munwa n'irindi impuza akazirana ari zirenga ibibero. Ivyo nivyo nakugoboreyemo Kamizi yarashitse aho. Emwe ntaco nkubariye yaradukanye ingendo idaharira abayiharaje arajana nyabahururu arahumba biramukundira gushika hamira ntiyacira. Nukuvugiye nukuvuga ko yatwaye ishushu rega saho yagarukiye mu nyuma nta tataye umutwe bamutwenga ngarabayo yegeka ko imutaka w'amazi. None ntiyarazo yimuteye waheye yamumenya gute ko batora intere y'ibitere ku nzira yamumenya gute ko haraye atahibuka bukeye yamumenya gute ko aho yiriwe atari yasaba indaro bugorovye abadatinya indwara canke abo kamaze guhiba bamuhanahana nk'umupira nibara ryo kumutemera aho mariye kumuhinyura soka mukura mu kazi yaciye abura imbwa n'imbwebwe arafata imbwa amaboko nahataciye hose bamwiyamiriza tabesha mbesheri abibonye atyo afata umugozi arimanika bamusanze yenena kumugomera hepfo y'iwabo atarabamuvyaye bakoreye iry'umuti nta wundi yikoze kujisho. Ko niko byagenze uko amakuru ya Kamizi abayo nawe mbona udakoroye ni de ngira nta mutima wasimba wa Kamizi. Ika ntawe ariho nashika impori yo yagiye aho ubona ntiyabuze abatwengera mu ijigo ngo yahanywe byongeye ntiyabuze ababuze inshuti n'umugenzi. Abo ndimwo yari umugenzi ntaramuhinyura tuhagendana tutagenzanya. Naje sinobesha ngo yari umwansi nataco naye ndamuzeyeko nta kundi umuti wakagiye no guheba ikatubandanye iyo twari tugiye. Bayo Kamizi arambabaje apfanye ikibondo mu nda apfuye ari gitwengo n'ingene yatwenga neza kubera ube gito yadukanye. Ibyo byose byavuye kuki ataraje gukorera amafaranga ntibwa atahateguriwe ngo yambare baramwibarabara atarabona inoti ibona mu minwe ntibwa acika gatuko kavuyemo gatukisha mu bantu ataraje gukorera amafaranga acisurira ko burimiro yarajya akaryamana umutima mu nda agitenga atisuka yaraseruka bagasenga abasore bagasumbanya ubutwari kugira bamutware yubake yubashwa. None heraba ataye itongo ry'abatagaruka arashengeye bitwengera wa mafaranga we bakwiye kukwitondera. Mbega yemwe dansanza ko wenye mugahinga waroje kundaba. Yego ariko nta nkuru nziza nkuzani Kamizi yari yahuye. Ninde yakubesha yoba yapfuye atampaye amafaranga yanje? Oya ntibishoboka. Hariho bakubesha ari inyegeje ntashobora gupfa n'Imana ntiyo byemera mperaniye no wanyavye kabiri. Mwana ninde yakubari ubwo buyobe ngo ni nkuru? Yemwe ni karusho. Nimba ari karusho bizoba ari byo none Kamizi koko yapfuye n'amahera yaje.
namaki ni igihe kigomba kumfakaza shumbusha umwana yabaye iki oya nabyuke ntaho nosigara atari aho turajyana ntasiga ngira n'impinira rondera igiti ukubite hasi n'ibyo abari biva kuzimu nibiteshwe bite mushingana byuka naje byuka ndi hano niba ari je nakubabaje sinzopfa subire ndaha imbere y'Imana n'abantu singisubira indahiro n'uyu mwana turi kumwe nyumvira untundure mu menyo y'abatwenzi sinosubira kuronka honja si wewe ni KAMIZI utinde uti busa bampanze wari wigwangwaje bwa bundi genda iyo wari ugiye genda ndaguhevye ibyo navuze sivyo ndagwenda garutse genda ndaguhevye genda ndaguhevye na kare wari warangujije KAMIZI nyagucibwa imizi mvata birase shumbusho mufate ni gace ngacikane twaba ducitse amaboko mbe mana y'ijuru afashwe n'iki ibyo nibyo bamutumye cyangwa nibyo wamugesera w'umukobwa yamutamitse none tubigire gute da tukujane kwa muganga da umugabo tukujane kwa muganga uca woroherwa kwa muganga niho KAMIZI yajanye tebutse tuje atarasubira kure yatorokana ibikwica ni ibyo usubiye kwiruka inyuma y'iryo sheshi ubona aho rikugejeje uvuye gotera izuba none usubiye gusorogera rukere mu mwobo ngo bakubaye iyo KAMIZI ari mwana mureke ntusubire kumubyura niyegere KAMIZI wiwe ntacubabaza n'uwasezeye KAMIZI yaritavye umurimo guhera kera ntasubiye kugutwara umutwe ntacyo ubesha yaritavye umuremyi mukavuga ko mu musanza kwa muganga uko niko namye mpendwa guhera kera ubu ndi ngaha naho munjana ma simbesha yarapfuye KAMIZI ariho ntaho yagiye ntago mutweruka nk'ikanura ariho arindiriye ko afata imbwa amaboko nkapfakara agashikira byose ma KAMIZI yarapfuye ntacu umutamba ku muvyimba twenga nimba agapfuye katakubabaza bibaye byo n'ugutwenga notwenga nimba yarapfuye rero so ninjire mu nzu aruhuke birahera nta kujya kwa muganga byase ndamuvugutira igicuncu canke ndondera akarura bibuze rwose ninginga umuravumba ejo azoba ari naga uteje nzoba nabaye naga nzoba narose amahera yanje naje nta kwa muganga nagomba bohava banyaka amafaranga nagira injira mu nzu uruhuke iby'amafaranga uzeruke sikizi numvise ko KAMIZI yakuvuye imbere nanjye yamvuye hejuru muntu we mvanye na nukuri arambwiye ijambo ry'imvaho numva maramara narakugotseko naragucumuyeko naragutwaye amazimwe ntawe mu rudubi icyo ngusabye ni ikigongwe naraguhoye ubusa ngirira ikigongwe ubwiza butsinda ububi sinumvise neza icyo sabye ngirira ikigongwe umutima wanjye usubire muntu wancumuye kwiki aho nkugirira ikigongwe urabizi ntacyo byiyobagiza wowe uri kunyica kabiri mpumuriza umutima narakwifurije urupfu nibaza ko wantaye ugatorana KAMIZI ngirira ikigongwe ndapfukanye imbere yawe ntabara misengero ntiyakiriye aho ufukama imbere yanje ndeka amarugo abagabo harageze si jewe nabuze ikimfata mu mugongo ndi mu ngorane nicyo gituma ngusabye ikigongwe banza wumvirize neza narasahuwe aho umujije ngo mfume nibagira
ico wakoze wandaje kurya musonga, ico wakoze wandaze nk'ici ngihaze. Sinigeze menya ukuri ku byabaye ndakambura ikibondo. Geza ngaho. Uwimana yampamagara sinoba mfuye noba nduhutse. Ivyo ari byo byose, ivyo wandemetse byose naho byari bihagaze. Erega nabimenye. Nico gituma ngusaba ikigongo. Icyangoye mu buzima bwanje no mutwe muto. Iyo ntumbera isomero nk'abandi sinari kuja kwampambira KAMIZI yananiwe ni ya gatandatu. Nari kumenya ingene ndavyiharurira. Ntiwite ku umwikomo uri incabwenge. Hari umuntu yari kuronka ibyo bagusahuye atazi ubwenge. Umunsi mu migwa mu gatondo n'umunsi musha umuryango w'isomero abandi baritondeye murongo. Si wewe wenyene, nanje vyabaye uko habura igihanura ikindi. Muringanira mucance wanje, iyo ntumbera isomero soko ry'ubuzima, nari kuvyikorera kurya kw'abandi bize, nari koroherwa mu gusuzuma KAMIZI yari gusahura bike. Mucance wanje, ntiwicuze, bwarahuze ntibwasesetse. Abana bacu bazoshika hatunaniye ko bariko bariga. Ubwanje buraheze, ndonderera abana ndabasezere, Imana igomvye nduhure, nakare naco ngisigaje. Muntu we, ntusubire gucisha mu kanwa ko kwitaba umuremyi usigaha. Mbe noheza nkajaye ko bose bontwenga. Ngirira ikigongwe, ndabigusavye. Ntaco unyima ikigongwe umutima wanyankiye. Mamagarira abana gusa ndabasezere. Hoya ntubasezere. Naracumiye sinocupa, naragoze sinogoga ubutakivayo. Nakurenganije birenga kuzumbe natunuye ku mutima. Ivyo nibiki? Ma, urarizwa niki? Dewe yapfuye. Ndiho mwana, ndiho ko nkubonye ndazutse. Ndiho naho mu bantu ndishushu. None mama arizwa niki? Erega amarira n'agasema. Mwana, ubwatsi burashabuka bisa ubundi. Anageza naragejeje. Ingezi kera ubwo bireha, ayo mashuri uri murayabangira ingata. Jewe nahushije umuryango w'ishuri. Urabona aho bingejeje. Da, ubari uwumva, kandi sinzo gutetereza, kanatsinda nta yindi nkandagiye atari gutoza neza amashuri. Nzokwita ku rutare, nivyananira bizoba ari vyana, ariko sinzokwita ku mwikomo ngo nurwanga. Da, mbona turonse n'umushitsi se wa KAMIZI. Inanatengira zanyaga kurukeza. Aje kunsonga, ubwira hari ikindi kimuzanye. Muraduha bahano. Twahaye abandi. Uwajyamye ninde? Ni Serugaragwaye. Ni Ntabwenge yafashwe gute? Mvuye ku mangazini we bambwira ko adahari. Singe nari ndamukeneye. Daniga mufasha turabigenza gute? Mbarira icyo agomba kumubarira. Niyatora mitende ndashikana ubutumwa. Urumva, urazi ko umwana wanje yahora mukorera. Imbere yuko twikebanura, hari abantu yari yarakupeye ibintu, ibinyobwa, impuzu n'ibindi bicuruzwa bitari bike. Ivyo narabyumvise ntabyo nzi neza. Ejo bundi rero nza mbona barayanzaniye batuye wari umuzengi twari dufitiye nyakwigendera. Nanjye ntibintabyo no kwigumiza ko niko gutura amaguru ngaha. None heraba nsanze. Usanze sinziriye mugabo naco ndavyutse kanatsinda numvise uvuga neza nk'urusyo rwo muri Kigarama. Gakega bugabo nshuti yanje. Ajuru ryarubamye nari nzi ko nzuza kugarukira ko muri iyi minsi rega twabuze twese. Singene yakora neza n'ubu nugayagiye ariko kuyazanya tuzagusubira kugurura. None uzanyangahe ngo numve ko hari kivomo gifatika. Wewe wazigangahe? Amaze kwishura bashika 15 abandi ngira baracyarondera nzokuberera vuba bishuye. None umunsi uzanyangahe? Nta miliyoni canka yababa uzanye ganshuti y'amagara. Arawababa akiruharure. Ubonye kwiye. Ninaronka yandi nzokuzanira umwana wanje ntuzomuvuge nawe yajanwe n'urundi. Nawe ivyawe urazurashikira. Njanye nawe nuto turaba turaririrako. Ego kandi ko mudafata umuhunda, hinge singizira amavuta tuzosubira hanyu. Ego tuzosubira ushikuru kweze, hanyuma uzobanguke kugaruka, uzanye menshi kurusha. Murakoze gushima.
ariko bamuvuze niko ndamubonye nasanze asizeye none umengo nta n'icageze ijisho riraba inoti ryo ntirikubita agagohe. Da mana nk'ebu wawe urakize ata muto nyoye urashinze amanuka ubonye amanoti yinjiye mu mufuko. none igitangaje n'igiki Da amahera utayafashije hasi yo yazogushira hasi urasubiye kuyaronka muga ntasubiye kugutwara ubwenge n'umutima ntasubiye kuguca ku bantu. Da twebwe nk'umuryango turagusagasi ifa ry'amafaranga ntihazotugira imfuvyi ugiye ugumure tubone ubuzima buzira amazinda mu rugo rwacu. ndavyumvise bane banje twe na musazanje buca dusaba ku mashuri tukwemeye kuzogutera iteka tumenye amashuri neza aho utageze tuhagere na karico bwaciyunguza icuma. ndabashimiye bane banje ivyo biranteye intege numva nzutse kabiri. twifuza ko tugaruka dusanga ahari amaganya hari agatwengo ahari umubabaro hari akanyamuneza ahari umwinubano hari umwumvikano ku neza y'urugo rwacu. muzoba mukoze cyane muzoba muduteye iteka. bane bacu muzogenda ugweze mwige neza mumenye ivyigwa mugaruka amahoro. ibyabaye byarabaye ariko igiti ntibikora mu jisho kabiri utari munyu. hanje narabonye Burundi cyarico koko uja kuba mu Burundi agera amaso ntagera amatwi. ni vyiza kumva kakahise katazosubira nikazosubira kubambura. bane bacu nkuko nyakubanya bivuze jana urugweze mwigana umutima mu nda mushika ahananiye. ibyangoye n'ibyavuye ku mwete muke nakoranye byavuye ko ntize amashure nk'abandi. ibyo nabyo mwabonye aho byangejeje nazo gushengera hataragera. Da ivyo tuyifise ku mutima kandi tuzoshikaho mutwifuriza kandi mwifuza. murakoze bane bacu nta kindi tubasabye atari ugushira ku mutima ikintu citwa isomero. isomero niryo soko ry'iterambere soko ry'ubuzima busosa nk'ubuki. iyo nca mw'isomero simba njitwa nta bwenge mba nitwa ncabwenge. Cari gikino isomero n'isoko ry'ubuzima busosa mwashikirijwe na Krebe Nyigisha y'ugwaruka rw'abanyeshuri ruri muri kaminuza mu Rwanda. Canditswe na Ngenzeboro Frederic. kuri radiyo imanzi kagozi kadacika kuri radiyo imanzi ijana na gatanu ibice kimwe feme ijana na gatanu igice kimwe feme kuri radiyo imanzi. Muhejeje gukurikirana igiteramo akagozi kadacika mutegurirwa kandi mugashikirizwa na radiyo imanzi ifashwe mu mugongo n'amashirahamwe ndangamuco w'ikirundi atandukanye ari ku isi hose. dushire irungu dufatanye mu nda kandi twigishanye.